abantu bakwiye kuva ibuzimu baje Buntu bamenye ko Imana yabaremye igikora kandi ifise ubushobozi butangaje. Nimba ibinini bishobora gukiza umuntu byahinguwe n'abantu bivuye mu mababi mu biti n'ibindi bigahingurwa n'umuntu bigakiza umuntu, ni gute Imana yo yamuremye idashobora kumukiza? Nimba abakoresha imiti kirundi bashobora kuvuguta umuti kandi bakizera ukawunwa ugakira, ni gute Imana yahaye ubwenge uwo muntu ashobora gukora umuti itoshobora gukiza uwo muntu n'umuti utabayeho? Ni kimwe mu bintu bibiri. Novuga nti kuja kwa muganga ni ibintu byiza cyane, kandi natwe turaja kwa muganga kandi turahimiriza abantu kuja kwa muganga, ariko kwa muganga hariho imiti, hariho ingwara zidakira. Izo sida byaranse ko zikira, ayo makanser byaranse ko akira, ariko tukaca tuvuga ati hejuru y'ivyo Imana yarizi yuko izoshiraho abakozi b'Imana bashobora gusengera abantu ibyananiranye kwa muganga, Imana ikaca ibakiza. Rero mpimiriza abantu kugira ngo batahure ko Imana kiriya yindi igikora kwitabara. Nitwa Apotre Nduwimana Joseph, nejerejwe kuganira n'abariko baradukurikirana canke gushikiriza abariko baradukurikirana mu gihugu, hagati mu gihugu, kw'isi yose, biciye mu biganiro canke mwibi bikorwa by'ivyuma ngurukana bumenyi. Uyu munsi dusanzwe twatumye ko abamenyesha makuru kugira ngo tumenyekanishe ikijanye n'igikorwa turiko turategura kidasanzwe kigiye kuba itariki 24 na 25 hamwe n'itariki 26 zo ku kwezi kw'indwi, naho hakaba ari mu ndwi igiye gutangura mu iyo ndwi. Dutegura igikorane kidasanzwe kizobera kuri ETS, kikazokwama imisi yose gitangura isaha 8 gushika saa 12. Kikaba ari gikorane kizokorekerwa mw'ibikorwa bikomeye cyane mu buryo bwo kubohora abantu baboshwe n'umugwanizi. Tukazoba tuzosengera abantu bagwaye mu buryo bukomeye, tugatumira abantu bose muri ko muradukurikirana bari hirya no hino, muza kubona ama video, inyandiko, ahantu hose haza gushika ubutumwa. Tubatumira ko umuntu wese yoba afise ikibazo c'ubugwayi, ikibazo c'ibintu byamuboshe mu buryo bw'umubiri canke mu buryo bw'imwemu, tuzosengera abagwaye mu buryo bukomeye. Tukaba dusanzwe tubona ko n'ibikorwa bisanzwe bikorekera mu rusengero hariho intaye zifadika z'ibitangaza n'ibimenyetso Imana iri kirakora. Turafise icizero rero gikomeye cyane ko kuri ETS, kuko twasengeye iki gikorwa kandi kuba twaraciteguriye, hazokoreka ibirengeye cyane ibitari bwakoreke no mu mpande zitandukanye. Rero turatumiye abariko barakurikirana kumbure ubutumire buriko buraca ku mbuga, ku maradiyo, ku mateleviziyo, ku mbuga, mu mpande zitandukanye, kugira ngo umuntu wese yoba afise umuntu agwaye, yoba afise ikibazo cananiranye gutorerwa umuti, Imana yo mu ijuru yaduhamagaye dusanzwe dusenga igatabara, izokora ibikomeye. Tujejwe kuvuga ubutumwa bwiza bw'Umwami Yesu Kristo, abanyavyaha bagakizwa, abagwaye bagakira, ibitangaza bigakoreka. Si ubwa mbere rero ibyo bigiye gukoreka. Iyo ugiye ku mbuga, kuri YouTube, kuri Facebook, hariho intahe nyinshi cyane z'ibitangaza n'ibimenyetso, aho abantu bari bagwaye ingwara zananiranye kwa muganga bakira. Ico gituma rero twiyumviye ko bitoguma bikorekera mu rusengero gusa, bikwiye kuja ahabona kugira ngo abantu bose babone ibitangaza Imana iri kirakora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko Yesu yamye n'uyu munsi niko ari, aracakora ibitangaza n'ibimenyetso. Ico gituma rero twateguye igikorane kugira ngo bazane abantu benshi cyane babaho, Imana ibikorere kuri stade abantu bose babona, kandi turizeye ko Imana izokora ibitangaza n'ibimenyetso. Twarategekanije ko abantu bari kure badashobora kuronka ingene biyunguruza. Twarategekanije ingene bashobora kuza, turategekanya amabisi azoshobora kubunguruza akabashikana. Abari hafi bazoshobora kubashika, ariko ibijanye n'amabisi kuva isaha 5, 6 gushika saa 8 amabisi azoba ari karabatora ahantu bazoba bari. Ivyo navyo ndizera ko
twabitunganije kandi twavyiteguriye ku buryo bukwiye, ku buryo ivyo twabikoze mu buryo bwo kugira ngo ntihagire umuntu numwe azovuga ngo nari nkeneye kuza gutabarirwa aho hantu none ndabuze ingene nshobora kuhashika. Byaciye bidutera gutegura ubwo buryo bw'ingene kwiyunguruza kuzoshikira abantu aho bazoba bari hose. Sigitangaza kubona abantu badashobora kwemera ko ivyo bintu ari ukuri, ariko nimba hari umuntu yitwa ko asenga canke ari umukristo yemera ko Imana yamuremye ibaho, akwiye kwemera yuko Imana uko yakoze kera n'uyu munsi ikora. Bibiliya irabitwereka neza, ibimuga byaramuguruka, ibipfamatwi bikumva, abagwaye bagakira. Nimba ivyanditswe vyera ari ukuri nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira, kandi abatari bake mwabo bantu uvuga ko bamwe batavyemera baraja mu rusengero bagasoma Bibiliya bakemera neza yuko Imana ibaho kandi yabaremye. Mbega Imana yoba yashoboye kubarema yorananirwa no kukiza umuntu? Yashoboye kurema uwo muntu akavuga, akagenda, agatambuka, akiyumvira ibintu byose ariko arakora, akaba bikora yabyisanzemwo, ata muntu numwe yabimusize, atabyize mu ishuri, akabisanga biri uko biri. Ni ukuvuga ngo Imana yamushoboje gukora ivyo bintu, irashoboye no gukiza ingwara izarizo zose. Muri make twobwira abo bantu bakiri inyuma, no bitako bakiri inyuma yo kutamenya, bakiri inyuma yo kudatahura, yo kutemera Imana. Mu nyigisho turiko turigisha zo kubohoka, nabo bantu baracaboshwe, bakeneye kumenya ubushobozi bw'Imana yabaremye ko bushobora gukora ibitangaza. Dusanzwe twateguye n'inyigisho zabo bantu, turabatumiye kugira ngo nabo baze bashike bibonere, apana amatwi inkuru ngubwiwe n'abandi ntushobora kwitahura. Nico gituma tubatumiye dusize ahagutse. Kumbure hariho bamwe bavuga ati nitwoja mu rusengero tutari abahajya ahantu, noneho dusize ku mugaragaro kugira ngo umuntu wese afise amakenga kugira azohashike, yibonera Imana ikora, yibonera Imana itabara, yibonera Imana ibohora abantu. Hari abantu bahura bazana mu rusengero nabo nabaje gupinga bakavuga teske bijya bintu nivyo canke sivyo. Imana ikaca bitwereka ati hari umuntu yaje gupinga araha ameze ukuntu kunuko, akaca azaje imbere akavuga ati nukuri nanje ndemeye bwa bundi ko ari Imana ikora. Dutumiriye abo bantu bose bataratahura ugukora kw'Imana, bataratahura ingene Imana imeze n'ibitangaza n'ibimenyetso, kugira bahashike bibonera Imana iri kirakora. Kumbure nabone hari kizobakorako. Nk'uko igihugu gisanzwe gifise umugambi w'iterambere mu guhumiriza abene gihugu kugira ngo bakore, tuboneyeho ahubwo wewe nizera ko ubivuze nk'uwamaze kubimenya, twe twaratanguye kubikora. Twafashe ya mbere mu guhimiriza abene gihugu, ishengero, abakristo kugira ngo bakore, kuko ahantu hatari gukora nta terambere ribaho. Ico gituma rero kubwo twipfuza ko iterambere riva mu maboko yacu, iterambere riva mu byo turiko turakora, nico gituma twafashe ya mbere yo guhimiriza abakristo turongoye kugira ngo baje ku mirimo bakore. Kuko iyo umuntu adakoze, abarundi baraca umugani ngo iyo umuntu adakora, mbere na Bibiliya bivuga. Ndibutse ko ku munsi wa Mungu ijambo nari mfise ryavuga ngo umuntu wese adakora ntakwiye kurya. Niko Paulo yari yarabivuze. Kubona rero umuntu adakora, twaranavuze ko abo bantu badakora arabasuma, canke iyo gihe batari abasuma baba bakoze igikorwa cyo gusubiza inyuma igihugu, kuko iyo bakoze igihugu gitera imbere, iyo bakoze ishengero ritera imbere, iyo bakoze imiryango icitera imbere. Urumva rero uko batera imbere niko baba ariko barateza igihugu imbere. Nico gituma rero mu mbona kazoza turimwo cyane duhimiriza abantu gukora basenga. Turafise abari bagwaye amadiabete, bari baragwaye ingwara zikomeye zo kwa muganga. Aho ugiye kuri rezo sociale YouTube na Facebook barashinze intahe abagwaye diabete, abari bagwaye cancer, abari bagwaye foie, abari bagwaye imitima, bari bagwaye imitwe, abari bagwaye amagufa yaboze, abari bagwaye imibiri yaboze ijejeta amazi gusa. Ugiye ku rubuga uraza kubona. Rero abantu bakize Imana yakijije ntawo baharura, n'ibihumbi n'ibihumbi, nibitangaza n'ibitangaza. Umuntu rero akeneye kubona ubwinshi bw'abo bantu ashobora kuja ku rubuga, nawe ndibaza ko atashobora kubiharura, kandi koko ntawo harura ivy'Imana ikora. Nico gituma n'umuririmbyi yaririmbye neza ngo urukundo rw'Imana rusumba umusenyi rugera kure, ntawo shobora guharura ab'Imana ikiza. Ndizeye ko uwo bakeneye kumenya igitigiri cinshi yoja kuri YouTube, kuri Facebook agakurikirana, kuko nko ku munsi umwe gusa
naho tuba turi ngaha ku munsi wa Mungu hari abantu barenga nka 200 30 bashinga intahe ku wa Mungu ukeneye kubona ivyagutse wikonexe kuwo munsi wa Mungu urashobora kubona ibyo ku munsi ariko nta munsi haba munsi y'abantu 200 30 iyumvira rero nk'imyaka 3 5 6 7 dusengera abantu n'ibihumbi nkavuga nti mwabigomba ubwo buvuzi uri kuravuga si jewe mvura ni Kristo Yesu avura mugabo kandi nkavuga nti aca muri twe kuko Yesu kuva na kera yakoresha abantu rero uravuze ngo hariho imigwi 3 iri kirakora ivyo bikorwa kuva na kera na Yesu agihari barizera ko hariho abashobora kuvugwa nawe abafarizayo baramupinga mbere kugera no ku rugero bavuga yuko akoreshwa n'abadayimoni hari jambo yanditse ngo ivyabaye ku giti kibisi harakantu ku giti cumye nimba hari abamwemeye bakamukurikira bagakira ibimuga bikamuguruka hakaba n'abandi bamupinze ntibamwemere ico gikorwa ni gikorwa kigayitse ca shetani kandi cyo ntikizobura kizohoraho hazohora hariho abantu bemera Imana kandi iyo Mana ikabatabara ikabakiza habeho n'abandi batayikiza batabemera batayemera kandi batazokwemera iyo Mana kwibaho rero nsomye mu isezerano rya kera ndabona abantu bahuye n'urugero kushika naho bagwara bagakomogwa n'inzoka mbere gushikaho umukozi w'Imana yavuze ati Imana iramubwira ati akira inkoni yikoresha uku yicuremwo umuntu ayiraba yonyene akayiraba arakira baranse kuyiraba barapfa n'uyu munsi rero abantu baracyariho nukubera ikibariho rega shetani ari ku kazi ni wazimiza ni wabuza abantu kwizera Imana ni babuza abantu ko bosengerwa rero tukavuga nti abantu bakwiye kuva ibuzimu baje Buntu bamenye ko Imana yabaremye igikora kandi ifise ubushobozi butangaje nimba ibinini bishobora gukiza umuntu byahinguwe n'abantu bivuye mu mababi mu biti n'ibindi bigahingurwa n'umuntu bigakiza umuntu ni gute Imana yo yamuremye idashobora kumukiza nimba abakoresha imiti kirundi bashobora kuvuguta umuti kandi bakizera ukawunwa ugakira ni gute Imana yahaye ubwenge uwo muntu ashobora gukora umuti itoshobora gukiza uwo muntu n'umuti utabayeho ni kimwe mu bintu bibiri novuga nti kuja kwa muganga ni ibintu byiza cyane kandi natwe turaja kwa muganga kandi turahimiriza abantu kuja kwa muganga ariko kwa muganga hariho imiti hariho ingwara zidakira izo sida byaranse ko zikira ayo makanser byaranse ko akira ariko tukaca tuvuga ati hejuru y'ivyo Imana yarizi yuko izoshira abakozi b'Imana bashobora gusengera abantu ibyananiranye kwa muganga Imana ikaca ibakiza rero mpimiriza abantu kugira ngo batahure kw'Imana kiriya yindi igikora kwitabara muri make rero numva umenga iyo ntambamyi ubajije ati mbega iyo ntambamyi muhura nayo yohera gute iyo nta nubwo niteze ko ishobora guhera kuko izohoraho kubera shetani niwe ayovya azimiza abuza abantu ariko abazogira ubwenge bagatahura bakarondera Imana izobatabara ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwandondera muzombona nimwantabaza nzobatabara nuwo muti ukuri no kwa muganga umuntu akira yagiye kwa muganga no ku Mana ukira wizeye ijambo ryayo kandi ukizera n'ubukuru n'ububasha bw'iyo Mana